Ibikorwa byo gushirako umusezero w'ikizungu kuri stade Intwari vyaramaze kurangira. Ubu hagezweho gushiraho amatara no gusozera utundi dukorwa. Mbega ivyo bindi bikorwa biriko birasozerwa n'ibihe? Mbega ibi bikorwa vyerekana ko stade yoba igeze ku ntambwe iyihe? Twoyitega ryari? Reka ndakuramutse nongenda gwikaze muri iki kiganiro ugiye guhabwa nanje Wilfried Rambona abiciye ku kinyamakuru Wifi Sport ikorera kuri YouTube na Facebook. Nizere ko ukomeje kugira ibihe vyiza, ukabukitse n'amagara warukira, ukaba naho uri mu zindi ngorane, nawe ndakwifurize kuzivamo. Reka nagushimire wowe maze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Wifi Sport. Reka nshimire nawe maze gukora subscribe follow kuri no page ya Facebook nayo ni Wifi Sport. Nongere nshimire nawe ugiye kubikora. Ndakwibutsa ko kubikora bituma uwa mbere ushikirwa n'ibiganiro nyanda bashikiza buri gihe. Timenyekanije n'udandaza ofisi zo amamaza cyangwa ofisi zo korosha abakiriya benshi, duhamagara cyangwa twandike ku izina nimero naho munsi plus 257 61 78 64 61 guteranya amajana 257 61 68 64 hama tubigufashemo ni kuri WhatsApp canke kuri nimero isanzwe. Mukanda reka twinje idonido n'iki kiganiro kivuga intambwe ibikorwa byo gusanura stade Intwari bigezeko. Mu kiganiro mperuka kubashikiriza nari nabwiye ko ibikorwa byari bigeze ku gushirako umusezero w'ikizungu pelouse naturelle. Kuri uyu munsi wa kane itariki 17 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryashize ahabona amafoto yerekana intambwe ivyo bikorwa bigezeko. Nkuko mubibona kuri aya mafoto nabazaniye muri video, umusezero waramaze gusaswa mu bibanza byose abwirizwa kujamo. Ni kuvuga ko ibikorwa vyerekanye no umusezero byamaze kurangira. N'ikindi kandi murabona ko intebe zamaze gushigwa ko neza hose kiretse mu bwugamo bw'iteka. Nkuko mubibona kandi abahinga bariko baratunganya amatara kugira ngo nayo nyene bayashire kuri ico kibuga. Ivyo bikorwa biriko bikorwa bibangikanwa no gutunganya utundi dukorwa nko gutunganya neza ubwugamo bw'iteka, ibibanza vy'inyuma y'ikibuga nk'amaparking n'ibindi. Uharuye kuva aho ndabashikirije ikiganiro ca mbere gushika aho ndabazaniye ikindi kiganiro gikurikira kubijanye n'iki kibuga, haciye iminsi 6. Iyi minsi ni mike cyane, bica bigaragaza ko ubu ibikorwa biriko bigenda ku muvuduko udasanzwe. Umuvuduko rero urerekana ko naho igihe nyezina cyo kwinjira stade kitaraja ahabona ntikiri kure cyane, kuko ibi bakabiheza hazoba hasigaye ibikorwa bike ku buryo hatagize ikibavangira cyangwa ikivangamwo vuba bizoba bisozerewe. Ibi bikorwa rero nivyamara gusozerwa ikibuga kikamara kuzura, hazoba hasigaye ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rirungika abahinga bado bakaza gusuzuma ko ikibuga gikwije amategeko. Ariko kandi tukwizera cyane ko ikibuga gikwije amategeko, kuko nkuko nayo babwiye mu kiganiro giheruka, Erizeni yubahwe icegera cy'umuyobozi w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yarahumurije abarundi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jimbere magazine ko FIFA yemeye kuguma ikurikiranira hafi ibikorwa kugira ngo ibikorwa byose bigende byisunga amategeko aranga ikibuga gikwije ibisabwa cyo kwakira inkino mpuzamakungu. Twibukanije gato yarashimitse ko ahanini kuraba ko ikibuga gikwije ibisabwa n'amategeko canke no kubayo cyo kwakira inkino mpuzamakungu na FIFA batisunga igitigiri cy'abantu icyo kibuga cyakira, ahubwo bisunga inyubakwa n'amaservice canke ivyo ico kibuga gisanzwe gitanga, nk'akarorero ubwambariro gifise, ubwiherero bw'abakinyi n'ubw'abarorezi, ibiro by'abahagarikizi, icyumba abaganga bavuriramwo bakongera bagapimiramwo ingwara canke amagara y'abakinyi, uburiro, ibikoresho bisohora amajwi canke sonorisation, internet, umuyaga nkuba, ibibanza menyesha makuru batangarizamwo inkino n'ivyo bakoresherezamwo ibiganiro abakinyi n'abamenyereza cyo kwita room conference n'ibindi bitandukanye. Mwomenya ko guheza iki kibuga bizofasha mu giserukira igihugu intama mu rugamba n'imigwi itandukanye yama iserukira igihugu kwakira inkino zayo aha muhira.
inyungu rero zitandukanye zizova kuba kino kibuga cyo kugururwa murashobora kuzisanga mu kiganiro nabashikirije ikiri inyuma y'iki ibiganiro bibiri wasimba ikiganiro kimwe cyusubira gushikira ikiganiro cya Stade Intwari nabashikirije kuri no YouTube. Ibi nibyo bijanye na Stade Intwari mwateguriwe nanje Wilfried Ramba na kinyamakuru Sport ikorera kuri YouTube na Facebook. Cyane bigezeho kuri uno munsi inyuma y'igana nabashikirije uheruka. Kasubira nshimire wewe umaze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Sport. Nongeye nshimire nawe ugiye gukora swive cyangwa follow kuri page ya Facebook nayo nyene yitwa Sport. Nongeye nshimire nawe ugiye kubikora ariko kandi mukomeze kubikora kugira ngo muba bambere ibiganiro ndabaha bibashikira ku mwanya. Mufite mu gushaka kwamamaza kumenyekanisha kugira ngo mubonke abakiriya benshi nimutangwe no kuba muturondera ni kuri no nimero bana munsi gutenya amajana 257 3178 64 plus 257 60 78 64 61 ni kuri WhatsApp cyangwa guhamagara bisanzwe ku butumwa bugufi hose ushaka kwakira ari interano hose turayakira ari ico mubaza hose turabakira mugiraho mubaho mugiye ibihe byiza bye bye hasta la vista ciao n'abarundi kazi abakuze inkumi n'imisore namwebwe mwese muba mu Burundi dushigikire intamba mu rugamba. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuyeye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukoma mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba aharabana ni banki BCB neza na neza hepfo y'igituro cy'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya kave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya amajana 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72 haba kutuma usanzwe no kuguhamagara bisanzwe cyangwa turonda kuri WhatsApp gutenya amajana 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme erega gushaza nawe vyo kubera na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni kimenyetso cy'uko umwitayeho, eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade tekera utwawe neza wongera ushaze.